naco eho twagize on a mis des sentiments imbere kuko iyi contrat yari kuba bataraka twari kubasinyisha bose iyo niyo yerere nemera kandi turayemera twarabaye on a pas été professionnel kuri iyo point twibagije twabafashe nk'abana twibaza ngo nabantu bari innocente nta ngorane abana ba 19 20 kuko iyo bayisinya kare tuba tugeze ibibazo byose ntibiba bihari tuba tugeze kure rero baciye banka gusinya ibi ngo bagiye bikorera ivyabo baca batanguza ama conference de presse bahamagara aba journaliste twe twaramaze kuba muri état de faiblesse kuko kugeza iyo saha uje imbere y'abantu makameha ujura pour les victimes twe twari abasase muri uwo mwanya twarabajiya nukuri turazi ko bahenzwe nta kindi ariko hari gihe uvuga uti shayileta kuri twarahoze hageze ahantu batwita ngo twarahemutse urumva n'ibintu bikomeye cyane kuko ni vya bindi navuga aha mu Burundi abantu ntibakunda ibintu bimeze neza iyo umuntu wese ariko arakora hari abantu ngaha batugwanije no bavugira ngaha kuri kamera wohavuta kanguka uti sa uti na wa wundi narinzi ko ari umuntu nyene tisa wo kumigwa urumva batugwanije baraja mu matwi y'aba miss barabereka ukuntu bobo boca batera imbere tutariko turakora tube exploit urumva baratangura kumwereka yuko Ana adategerezwa gusinya contrat nimwe yatwebwe yuko ahubwo tumuheraniye niho rero hacapfa ke kibazo tumubwiye dusinye contrat ngo yaye ngo banza mu mpimodoka tubanze ngo duheze ivyambere ivyambere ntibirahera mu bisanzwe kugeza n'isaha Ana ntabwo ari Miss Ngoma ugiye mu mategeko kuko nta contrat nimwe ido liaison iri hagati ya Ingoma event na Miss Ngoma barananditse yuko bavuye batagikorana na twebwe ariko bagumanye couronne bagumanye ibibaranga byose nama ndiko ndamubarira nubu niyashaka nubu ndabivuge ngaha neje mu gitondo ndondere ego contrat ndacayifise ngaha ni kwimodoka ihari contrat ndayifisa hanyuma ze nabajya abandi baze dukora ibikorwa ngo bagize cyane tuze kubacafuza nubu nibaze vraiment nukuri nihoza gucafuza umuntu ejo uzi yuko uwo muntu bajya twarabavyaye kandi hamwe bajya n'abana bacu muri ibi bintu turimo nitwe twabashize ahabona nitwe twabamenyekanishije nitwe twakoze byo kuko byose nubu ndabahamagaye kiganiro kirekire nibaze dukore naho basigaye amezi abiri naho basigaye ukwezi kumwe nibaze bakoze mu Magic TV bumeze gute murakomeye kuri micro nikundo Ange nko mubibona hamba ikiganiro cy'uno munsi uko bimeze ikiganiro cy'uno munsi ni nkuko yoba ari inyishu y'ikiganiro twakoze dukorana n'umwigeme Anna NIYERA Miss Ngoma muzi yaje aravuga ibibazo vyiwe aravuga ko bamwe imodoka yiwe mwaravyumvise benshi narabonye benshi munansaba nimero kugira mushore kuyaga nawe nizere ko vyagenze neza ivyo mwayazi n'umsi rero twari twiyashimye kuyaga na bamwe yabwira ko bamuhemukiye twumve vy'ukuri mbega nivyo barahemutse nyimba barahemutse bahemukiye iki reka rero tuyagenda nabakire muri Magic TV kadore kwa mademoiselle kumenga urashavuye namahoro umeze neza turabakiriye cyane murakoze yego mumeze neza nawe yego ndibaza twabibutsa amazina byo bavyije je baramenyere ngira bamaze kumenyera ngaho muri Magic nibera ngaho bibutse nitwa Marjolaine bagira sometime nitwa Marjolaine Nyagasani jewe ni Hakizimana ALFRED ego hajya nimwe mwari mubazwa ivya Miss Ngoma yego hanini nk'umutwe novuga tumutwe ubufise abo muri kumwe umutwe yari mwebwe yego ni jewe nyene niyo ndongoye Ngoma event yego oya ntabwira jewe ngirabugira nabandi kuko twabikoze turi benshi kuko twagaragara turi benshi ari naco gituma ataje ari umwe kurumva igikorwa mu gihe twagiteguranye turi benshi ntihaguma hagaragara ngo nuko yari umutwe ego umva haba hakenewe n'abandi bakorana kugira ngo nivyitwe ngo uwo muntu ngo aje kwigovyora ego ikibazo ca mbere mbega bijya vyabaye ko mwaduhamagara ijya mbere ndibuka mwadutembereje Igitega Musée Viva tukabona ibintu bifise inguvu tugafungura ivya gusa dusubira Bujumbura après tubona ibintu bibaye ibintu tutari twiteze induru kandi zibabaje hari induru mugabo zibabaje zirimwe agahinda ego ahanini rero twashaka kumenya mbega vyavuye kuki
kugira ijya modoka honyine inaze ayifotozemwo hama asubire gutaha muri volcano byari bimeze gute nibaze ko ari nka story tugira twumve kuko ni rya mbere tubumvise muvuga ahandi dukunze kumva anatubwira ku mativa atandukanye je tumaze gukora nka gatatu yaragize press conference kiriya gihe aravuga ko agiye kugira ivyiwe n'abajya bigeme turashaka mutubwire ahanini dushaka kumva ijambo ribavamo yego sinzire aho turi buhere ashije nibaza ko ugiye utangura kuko urumva ni story kuko kuva Miss NGOMA iba uretse ama ibintu twacamo vya visibility y'igikorwa ni rya mbere tuvuze yego ari navyo twashovuga ati bari abantu n'abahemura bingene binyegeza tubati ni rya mbere tuvuze kubw'inyungu za entreprise za twabonye kubw'inyungu uko twabonye ko kuvuga muri urya mwanya twotakaza byinshi gusuma ivyo twokunguka ni rya mbere tuvuze kuva Miss NGOMA iba ndibaza ko ari n'irya nyuma ego ni n'irya nyuma kuko nibaza ko tuvuze nyuma presque y'umwaka ego umwaka tugize lancement officiel ego kuko twagize lancement officiel itari mu kw'icenda yarumva turi mu kw'icumi haraheze umwaka mugabo haciye amezi nka 10 Miss ibaye donc finale ibaye ko yabaye muri December murabizi yego kandi benshi bashobora kwibaza bati mbe ko iki kiya gihe cose mutavuze muje kuvugira uyu munsi nukuri catumye tuvuga duti no trop c'est trop byarenze nukuri nta woguma hoze kandi kuhora nsoko twaye dukeneye cyane guhora ariko twaragize balance ariko nyuma ya interview twabonye ngaha anye twavuga no quand même aracabandanya kuvuga ibintu nk'ibyo arabandanya nyine kuko aracyasaba imodoka yiwe aracyayizeye yego arabivuga gutyo kubera ko kuri kamera niko bimeze niko bizwe sivyo ariko we kubw'ukuri kuri kwarakuze ku mutima n'ukuntu ibintu vyagenze arabizi rero aracabandanya pe kuguma avuga n'abantu batishura duti no ubu rero reka duhe histoire abantu kuntu yagenze kuko ndazi ni benshi bababaye imitima bavuga ati no après un événement imeze kuriya tuvuga duti ni rya mbere twari tubonye ihiteka igihugu bigenze uko ngira yoba nanje kiyagena ari directrice wa projet ari nayo mpamvu nashimye kubuhishikirana ego mutubwire ingene byagenze ngira mitwe abahemu uyu munsi oya ntiturabahemu ni bijya nivyo yavuze nyene mugabo nibaza ko atari ivyo hanyuma ego nkuko wabivuze twarabonye ikiganiro yagiriye ngaha mengane mu ndwi heze sinzi ko ariho mwaciye mugishira koko niho nakibonye ikintu nagira ndabamenyeshe nuko nawe urantangaje kuntu uhereye kuri finale donc uhereye kuri prix ahereye ku mpera donc jewe ikintu nshaka abarundi mbere yuko ntangura kuvuga abantu bakurikirana ishene yanyu ndazi yuko ikirikanwa n'abantu benshi naje ndimwe mu bayikurikirana abarundi tutse turiga gushima urazi yo duhuye wambaye impuzu umubiri wo bonko umushati nziza ukaba wambaye ipantaro nziza n'akarato keza mugabo kuri kwishati hakaba ariko akantu kagacafu urashaka kubwira umuntu uti vraiment ufise wambaye ishati nziza mugabo biracafuye aka kantu wakabonye donc ugabanza ugashima ingene umuntu yambaye kwanza apana kujya muntu n'umunyamucafu kubera ubunyakantu kagatope ibindi byose ari vyiza je nibaza ko abarundi daboro wanze kwiga gushima bashima ibintu biba vyarakozwe nka wewe urazi ko twagendanye vraiment niyo mpamvu navyo ati ibintu byemeze neza twagendanye turafungura turagaruka ibijumba twarakoze cyamura tudeseva mu nyuma twebwe nabanje gushima ibyabaye ego je nibaza ko tutohava tuvyitwa no kudeseva kuko ndazi ni mwamara kumva ingene vyagenze umuntu wese arashobora kujija uko wewe donc uko yumva kuko umuntu wese afise ububasha bwo kugira icyo avuze ku kintu kiba carabaye hanyuma umwe agatanga amanota uwundi akagomba akareka kuyatanga ubwa mbere rero nagomba mvunagure kuko murazi yuko evenement yamaze amezi 4 yego 4 mois nibaza ko ariyo evenement ya mbere imaze kumara umwanya munini igakora n'ibintu vyinshi
gose gusumba izindi zose nta yindi evenement ndabona iri muri irya nzira turabona yakoze yabaye nka bijya hanyuma rero ikindi kintu muri ayo mezi ane twamaze twebwe nka jewe personnellement genda ndemera igikorwa twakoze ko cagize impact reka ngende ndabivuze sinzi kuva Miss Ngoma itangura kuba igitega murazi ngene abantu bamaze kugendera bijya bibanza twagendeyemo urazi abantu bamaze gukorera clip muri bijya bibanza twakoreyemo ubu uye isigaye iyo destination iri préférée ku barundi bose twe nivyo twashaka nous en sommes fiers turabishima on ose le dire sishobora kubihisha hariho n'abantu hariho n'uwanabonye yashize muri clip image yaba Miss bariko baratamba yabajya ba candidate bacu turi mu gishora twarabibonye turavuga tuti bon ni sawa rero igikorwa ukaco cabaye neza hanyuma yindi resulta igira kabiri twashaka twe twarerekanya karanga k'igihugu uno munsi abantu mugiye murakurikirana dibaza ko abantu bazi ubwenge bo barabibona yuko ibintu by'akaranga umenga biriko biracika mugabo Miss Ngoma kubona abakobwa b'abanyabujumbura bakuri bujumbura bakwiye mu gisagara bambara ibitambara bagira bijya ya niyo message twe twashaka gutanga kandi yararenganye byaheze babikunda baramenya kahise baragira iki c'était important nivyo twe twashaka. Hello guys, genda ukore subscribe kuri chaîne YouTube ya ePublic TV 257. Gahunda yacu ni kukunezereza uryoherwe tuguha ibiganiro vyiza bisukuye hamwe udasona kugira irungu. Dusange rero kuri chaîne YouTube ya ePublic TV ugire sabone kugira ibiganiro vyose bishobora kugushikirako ushobore no kutubona ushobora kudukurikirana ku zindi mbuga Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter. Eka mana uryoherwe natwe bizu ikigira gatatu impact ya gatatu nagira ndabamenyesha yuko muri bajya bakobwa bose tubaje muri Miss nta numwe mwari muzi uno munsi n'abastar n'abastar duhereye kuri ujya nyene aza ngaha akavuga yuko twebwe turi abahemu twahemukiye igihugu bo sinzi mugabo wewe ingene impetete ngere yakoresheje vocabulaire adatahura ico arico ikintu bita trahison ni ikintu gikomeye cyane nico gituma ubona twavuze tuti nukuri ntitureka kuvuga ngo nuko tubuze ibyo tuvuga nuko tubona umenga ntibikenewe ko twoterana amajambo niyo mpamvu twashitse hano uno munsi muri bajya bakobwa reka mpera inyuma harimwo Miss Fashion yaciye atogwa kandi yavuye muri Miss Ngoma uwo hari uno munsi yarabo murabo twigishije gutambuka ngaha aye Nyagasani arabizi abantu umukobwa utora ngera no gutambuka byo muri vira tarabimenya neza ukaca umuhindura umustare akaba umuntu atambuka après ameza ngaha akaba ariko akaca atsindira ihigano uno munsi hari habambye binjiye mu magroupe ubu bariko binjiza amafaranga sinza ndabavuga amazina ujya nca ndabaha premier dauphine uno munsi bajya nyene batatu baragize intuze yabo abigeme bangoma uyu munsi baratumirwa mu mapanele ya voix uno munsi nta kintu na kimwe nta ceremony nimwe itumigwa yo hanze nafa pasi nagiye mbona invitation hari abantu umusanzwe umuntu aciye ubwenge yavuga ati n'abantu bataravuga c'est louche uko ukuntu vyaheze harimo ikintu hari abantu mu baducako yego abakobwa mukabwa ati mwarondewe twe turabaha nimero nimuvugane baraza kuko urumva ntidushaka ko tugira intuzeye ntari n'igihe batanamenya yuko ari twe twanabikoze mugabo twe turabikora juste kugira ngo twe bajya ni fruit y'ibikorwa byacu bavyanka bavyemera ni fruit y'ibikorwa byacu uno munsi mu Burundi ndaca ntanga karorero kari hagufi hari abaririmbyi bashobora kumara n'imyaka 10 ariko araririmba no mu gisagara ca Bujumbura bataramumenya mugabo bajya bakobwa uno munsi bazwe ku isi yose ahantu rero tugaruka rero reka manze meze ha muco ugaruka kuri ico ca gatatu rero niko ndavuga twebwe gushika ino saha twe turabona ikintu no kwita donc fruit y'ibikorwa vyacu twashatse gukora kandi ijya ingoma event yari yo organize Miss Ngoma première edition
hanyuma ibera mu hagati mu gihugu si ni Bujumbura je nibaza ko ari réussite imbere yuko nibindi byose batangura kuvyiyumvira bazoza baraza abantu bavuga bati vraiment evenement yari nziza ahubwo tworonka udufoto uko tuvuga tuguma Ego, tugenda tuca ego, turengana ego, twashaka ego, parce que ego. ndavyibutse nguma numva umengo je suis tellement fière ngibwa est-ce que ariko ndabira nkavuga ati est-ce que nashobora kuba nari mu bantu bateguye ibi bintu Ego. okay aho Ego. Twebwe rero twarakoze ibintu bitari bike. Rero ku majambo make nshatse kuvuga ibyo bitatu. Ego. Impact n'izindi ndaza kuzikurikiza nta ngorane. Hamwe hari ikibazo mwagira mu mbaze ati duce tugarutse ngo tugarutse. Hari ibintu Ariko waravuze ngo tugarutse nshaka uyu munsi tugende. ntihagire ikibazo na Hagire kimwe usigarana. ariko hanini je nifite ikibazo c'imodoka Aha ndiko ndaza. Ntiharagera. Ndiko ndaza. Imodoka niyo mu kwa 12. Ubu turacari mu kwa 9. twatari mu kwicenda Bon. Rero C'est ivyo- muri vya bihe vya Ego, 2020 mu ego. kwicenda. Donc rero uno munsi twe tukavuga tuti twebwe ibikorwa twashatse gukora vyararenganye. Abo nabo nshoboye kuvuga benshi basigaye ari abajournaliste nabonye ari abantu benshi hariho umundi mukobwa sinibuka hari uri neza kuri Black TV. hari Black TV Amazina. hariho n'uyundi nabonye ari indi yambari TV yitwa gute nabonye ejo donc abantu barababonye barabiyumva nabo muri staff wacu bararose ubuzi kunyerekana je vous le dis franchement akazi yarafise oya yavuze jewe rega, oya. simvuze uyu yarasanzwe afise n'ibindi yaranavuze ko mwavuye Ego. gusambuka entre vous. nta numwe turasambuka je nagira ndabamenyeshe y'ukuri nta staff yacu uko yari yiri kuva tugitangura hari rega ni bimwe twama tubwira abantu minushe nukuri muzoze mura no mu gutumira abantu muzoze muraba karifya Plaza. donc mu ba place faut classer sivyo uno munsi wewe urafise ntuzeye igikorwa cawe watanguje sivyo je ndakuzi utararonka ibiro Ego. sikera kandi uno munsi urafise ibiro rero nk'uno munsi wewe uri kurabwira umuntu uti jewe bijya bintu ndabizi nk'uwe ndagutumiye no gutumira ndavuga igikorwa cawe ukora Yes. hariho abantu rero benshi baza ngaha ugasanga ni muntu atumirwa mu ma evenema ntahure neza hajya muri evenema hariho ibikorwa byinshi hariho abaterura amabafre hariho abajejwe securite hariho abajejwe guserva inzoga hariho abajejwe kugira amasaundi hariho abajejwe protokole rero aho ibujumbura hariho abantu benshi bakora ayo maserivisi mu ma evenema y'abantu bateguye Yes. akaca arondera izina yandika ko ripika abantu akaca arondera utujire nka dutanu cyangwa udupira akandika ko izina ry'icyo kintu uwo munsi ahashitse ni nawe ubona wenyene ukaca umenga niwe yabiteguye Arimwo urumva ahubwo ukaza wumva no ku masitati yabikwiragije akaca hari n'ibitambara bakora ngaha barakora ibitambara neza byanditse ko amazina y'ibintu ukaca usanga yakimanitse imbere urumva ukavuga uti uyu muntu n'igikoko kweri ashe mu gutegura ibintu yarasaze ukamubona ari mu by'abazungu ukabona ari mu by'abarundi ukabona ari mu by'abakenyezi ukabona ari mu byo rero ukaje bazi eske uyo muntu ibyo bintu byose arazi kubitegura donc bamuvuga uti wewe rero muri umuntu azi guterura amabafre uri umuteruzi w'amabafre cyangwa muri security turakwemera muze umuntu wese muze muramukarifa Ndimo muri makase kuvuga ati muri ngoma event hariyo staff icyo bita team noyo Ego. hariho n'abandi bo ku ruhande bafasha kugira mwe bita ama branche Ego. sivyo ama branche ati reka ingoma canke Miss NGOMA ntidushaka ko twe tuko dufise siège nininya ibujumbura sino dufise bureau ariko rero tuko dukorera igikorwa igitega ko turabanyagitega sivyo reka rero dushaka ama branche ku bantu babayo ku bantu babazi kuba umva donc imizi urumva ni strategy ni nkuko twe kuvuga duti baziteranye. deuxième édition dukeneye gutegura Miss NGOMA deuxième édition dukeneye ko nibura yimenyekana turonde abayo sivyo kugira ariko hari ico bita team noyo mu bantu bose mu bintu byose byabaye nta numwe wa team noyo yigeze aja ku makamera nijo nshatse kuvuga nta numwe wa team noyo wa staff Yigeze NGOMA avuga event ijambo na rimwe. yigeze avuga ijambo na rimwe Ariko- kiretse uyu munsi twe turi ngaho ariko ntuze ana yaravuze turiko turakorana yaravuze ijambo avuga ati hageje naramumviriza ajya kuma social media avuga ibintu kuma réseaux sociaux avuga ibintu avuga ngo abesha ngo twanse gusinya ngo ndamwumviriza mbega izo vya vrai zirabaho izo réseaux sociaux kubera muvuze ngo ndya mbere muvuze ariko ana yaravuze ngo mwaragiye
ngo muravuga ku ma réseaux sociaux muri interview birimwo avuga ati je nabona baje kuvuga ku ma réseaux sociaux bavuga babesha ngo nase gusinya ngo mbega ngo je ngo nanje nkabareka ngo nkatwenga ko nyene ko yavuze ati nkatwenga uretse we yakoze conference mwigeze muvuga reka nkarifye ikintu jewe narigeze gutelefonwa na ntuze na DJ Israel muri ca kiganiro ntuzeye hit connection hamwe na Amipro nico gisata nzaho gishikako hanyuma uyo oye arantelefona ambaza ivya Miss NGOMA donc ntuzeye Israel yaranyandikiye message aranyandikira ngo ndashobora gutelefona ngo ikiganiro ngo turi live ndafise message udushaka ko utanga umuco mutoya urumva ngo kugira ngo abantu baguma bibaza ngo kwera ntana rimwe muravuga ndibuka bantelefonye ndiko ndagenda ngeze ya Avenue de l'Université naciye mpagarika imodoka iyo afite ibyo bibazo navyishuriye muri ntuzeye muri hit connection mugasi nigeze mvuga yuko base gusinya oya ahubwo gusa navuze ko ikintu navuze yuko turiko turategura ntuzeye homise des prix baca bambaza bati none ni ryari nti uku kwezi kwa mbere bantelefone hakiri hagati nababwiye nti murabona haciye hakurikira amabonane hakurikira ibiki harabayemwo agapeti probleme nico gituma tutabaye tugigira homise muri rya Miss mugato turiko turitegura ko tubategurira ibintu vyinshi hariho après Miss turafise ayande ma projet menshi camvuga yuko ngo reka tuzorindira nibaza ko ntihenze ayo maja muri yo nashishijeko iyindi rezo sosiyo no banaragiye ko uzoca umusaba ati mico kiganiro yagiye ko kuri rezo sosiyo mvugo ntaho bija sina rezo sosiyo ayo urumva ni radio locale sina rezo sosiyo donc ucivuga uti mpa ico kiganiro ndakirabe azogitange ntaco hano navuze yuko base gusinya yego ico ni cyambere ikindi naco waruvuze ikintu cerekeranye ngo hari kibazo hejeje kuvuga ikingo c'amakontra amakontra ndayakwereka ngaha turetse ko yagombye kuza ngaha kutwitanga yarase gusinya kontra nivyo ego yarabivuze kuko yarase gusinya kontra mukivuga ati mukeneye mu Miss ngo mwashivuze ati umumisi aratogwa bayi wa mbere ni imodoka ntabwo mwari mwavuganye avanye yuko hari ivyo asinyira urumva aho bice bigaruka gute abantu babikurikirana bavuga ati uwo mwana ngira wamuhaye amananiza asinye aravuga ati nta sinya ntabyo mwari mwambye inye gato Alfred mbere kubimwereka jewe Alfred mu gutangura introduction yagize introduction kwerekana inyungu ingoma impact yagize ingoma event reka rero twinjire au fond igikorwa nyezina nyacu siko icambere abantu botahura nuko ingoma event niki ingoma event c'est une entreprise événementielle kandi commerciale sivyo turaba événementiel kandi turi commercial utigute événementiel on investit mu kintu tugakora événement nkakujya twabikoze abakobwa ntaco barizanye bo physiquement twege turi occupa à leur promotion kuba promoting uyu munsi urabazi bose kuva kuwa mbere gushika kuwa kangahe n'abavuyemo n'abagenzi babo bamwe muri bo sivyo kumbuye ko ari harimwo nabo mwamenyaniye haje to twaraba investigemwo kuba donc kubambika nta rufaranga na rumwe ndibaza bigeze bazana mu bintu ati ngo mukotize sindibaza ko ico kintu barakivuga sivyo donc turaba investisamo tukakora événement aho hose tuba turasohora turonse n'ama sponsor na cyane ko sponsor zo mu Burundi ari kintu kigoye cyane kugeza niyo definini dufise urumva ariko turainvestisa muri abo bakobwa sivyo nivyo mvuze événement iheze cha tuba commercial hehe kuko nituri entreprise bagira neza vya bintu twasohora tuba dukeneye kubigarukana tukaronka n'inyungu na wa wundi twavana muri gwa rugendo nawe abeho bimwe bita suivi aho ndacavuga muri cadre y'abamisi bimwe bita suivi kuko abamisi uyu munsi arabo mu misi mugabo urabura aho vyahereye akagena ntitumenye yari twitwe twazanye ico bita suivi uravyumva twatupanze duti kandi barabizi sinzi yuko mu maradio babika tujya tuntu muwa mwavuze misi yose hano twaravuga duti tuzokora evenement ya Miss NGOMA abakobwa bazosigara batowe Miss NGOMA bane tuzoca dusinya contrat nabo y'umwaka
yo gukorana nabo umwaka. Ico ni ikintu twasubiramo mu biganiro vyose twavuga. Bisigura iki? Habanza kontra. Umva, kontra cyaba ari ikintu ca mbere. Ego, ico ni kuba C'est international. Ni ku ahantu hose mu bihugu vyose. Sivyo? Kontra ni itangura. ahasigaye nimbe asinyiriki. Voilà. Twabivuze. Muzosinyira. Donc bahejeje gutorwa. Turasinya kontra yo gukorana ukwezi umwaka wose. Ni nayo durée yabo. Kuko uwo mwaka uheza vaho tugatora uwundi. Sivyo? Bisigura iki? Ni contrat de travail. Twebwe turi une entreprise. Ni turi individu. Turaza aho tudodora bakatwakira nka entreprise kuko turafise adresse. Sivyo? Ugiye kuvuga ati je twege muduhe sponsor y'amahera imiliyoni kanaka mwebwe muragira visibility mbere dukorana uko mubishaka biratahuritse gusumba uko wowe minushe canke uko areka mvuge uko jewe Marjolaine apana ko jewe ingoma event uko jewe Marjolaine nogenda kubivuga Ego. uko Anna yogenda kubivuga Ari wenyene yes. Sivyo? Bisigura iki? Turadodora tukavuga dufise projet kanaka n'aba Miss NGOMA kuko Miss NGOMA yari brand. Ni brand kuko ni kintu twavuga Miss NGOMA ni ni Miss NGOMA tout le monde ni Miss NGOMA. Twari branding. Bisigura ko nta entreprise nimwe itari kwifuza gukorana na Miss NGOMA. Apana na Anna ariko na Miss NGOMA na titre. Dutahurana. Na titre apana n'umuntu. Rero uragenda ukadodora ukavuga uti je mfise projet kanaka. Mfise produit kanaka. Produit yacu yari Miss NGOMA. Urakeneye kuyungukamo. Amahera nuko. Aronka pourcentage kanaka natwe tukaronka pourcentage kanaka. Ijya modoka twamuha yategezwa kuyitambuka kuyigenderamo umwaka wose. Irimwo dia brand za ingoma event hariko bijya autocollant vya ingoma event hamwe na entreprise partenaire twasinyanye contrat. Bon barabibona kuri irya ya Miss. Dufate twasinyanye contrat ariko BBCI sindayibona. BBC niyo yayitanze. Voilà kuri irya ya Miss Burundi. Twebwe nk'ubunye twayisanze ko ari twebwe tuyitanga. Sivyo? Yategezwa kuba iri kigendera yayitambukamo. Umwaka wose hariko autocollant za ingoma event na entreprise ubwe twasinyanye contrat na Magic TV hariko na Magic TV ku ruhande toute une année turumvikana umwaka uheza acakurako ashaka agabire ashaka gurishe c'est son affaire wewe yahereje kuranga urugo we yagiye twe tuje kugira iki kuvyara uwundi iyo niko contrat yavuga kandi mwibuke mu makontra ibintu twaguma tuvuga imodoka ye yaramaze kuronka umuntu azoyigerera entretien panda tutinane ni karubira panda tutinane ipfu yake kwikoresha hari umuntu yamaze byariho byose byari biri ngaho hanyuma rero ndiko ndabandanya ariko arasigura ibikorwa twategeza guca tubandanya dukora twebwe ntitwashaka guhereza ibintu mwibarabara ntitwashaka kumutora ngo cyo tumureka ngo agende niyo mpamvu ubona byanatugoye kudigera tubonye banditse ajya bijya bintu parce que twari dufise ibintu vyinshi nagira ndamenyeshe neza yuko uno munsi twahejeje Miss NGOMA dufise banke zibiri na societe imwe iyo societe yoyo yategeza guca yironkamo nakazi banke nazo twari gukorana mugabo je numva twozivuga ego hariho bwa mbere hariho ntuzeye ni BGF hariho BGF hariho bankubu hariho na ntuze na volcano societe volcano yategerezwa kucaba mu brand ambassador wa volcano mugabo amabanke ukuntu twari gukorana twari twabivuganye nyimba bari kudufata umwaka twari kumvikana combien nimba badufata amezi 6 canka ngace tukabagabura abakobwa ko twari dufise bane ivyo byose twari ndafise no muri ntuze email yaje turafise amanote twamaze kuronka kugira ngo tuje dukorana nabo bantu kandi mu ntango turetse izo turafise n'izindi ntuze zibiri zari ku ruhande nazo ne twari twamaze kuvugana yuko tugira duca twicara dusinye contrat ivyo byose rero igihe misi heze twaricaranye turabibabwira avant yuko basohora rya ego twaricaranye turabibabwira kuko deja bajya bakobwa ntibari bazinanye hagiye ona birirwa baragendana
bajya bane bona menga ni batatu gusa hari umwe menga Apa, ego, ntibakiri kumwe cyane ariko bajya banubona bato nta numwe yarazinanye n'uwundi kuva bijya peut-être sinzi ko Clara na kandi bamenyaniye bambe Clara na Adele ego Clara na Adele barashobora kuba bari basanzwe bazinanye ariko abandi ntibari bazinanye mugabo general twarageregeje kubigisha ukuntu ducreya ubucuti turagira tuti aujourd'hui muri umwe ntimutandukanye meme les 11 finalistes yaba bishoboka nabone twa twashize muri cooperative twavyumvikanye turavuga duti nabajya muri bajya abandi bari bavuyemo le 15 matari bajya abandi bari bavuyemo nabone twa twavuga tuti bibaye ngombwa turashobora kubazana nabo we tukagira kuko ntidushaka kubarekura kuko twa twabainvestishemo cyane yariko arabivuga twarabamenyekanishije bajya abana urumva murazi kombye dofa bijya bintu bivuna bajya abana baratonda gusa bakajya mu mahoteli ya gusa bakambara impuzu za gusa bakajya indya za gusa bakamicayi ca gusa bakagenda mu miduga ya gusa hamu imusi ukacuvuga yuko ngo bakubwiye ngo nawo wa mbere ngo acaguha imodoka atakonte urumva atakonte nimwe ihari jewe nibaza ko hariho manque de compréhension batashoboye gutahura ushaka kubaza nitukujanira kuko uyu musi ukubariza baza ego badahari cyandika kigaruka kontra turayumva kandi tuyizi kuba misi bose baranse kuyisinyabo abamisi bose baranse mugabo mwebwe ntimwa mwabahaye amananiza kontra ndayifise ngaha uracuyisoma uraba amananiza arimo hamuracubabarira hanyuma ubabwire yuko ushaka ucuyigumana cyangwa ndaguhe fotokopi zo muhamagara mubaze ati muri iyi hariho donc hariho ikicinaniza kirimo twe twirefeye ku yandi makontra y'abandi bamisi bose uko bakora nta kintu cyakamananiza kirimo gusa bo bamaze kumva ngo hariho amabanke ngo hariho abantu tugira dukorane baciye batangwa ko numengana ama business bagira bakore numva donc baca batangura kwibaza ko bikorana ngi article ya kabiri ibintu bivuga ko ateza kugendera ku bintu mu oblige donc obligation ya entreprise oui obligation d'entreprise ça veut dire mwari mwashatse kuvuga mushatse Jean muvuze article ya kangahe article ya kabiri ngo havuga ngo obligation de l'entreprise oya ni obligation de l'entreprise twebwe nivyo twiyemeje hari handitse ngo d'une manière générale entreprise s'engage à trouver à négocier les contrats de travail nivyo twebwe tuzomukorera twe turagenda kurondera akazi twarondera ntuzeye ahantu dukora akazi bo bagatwara ijya image ikintu cyose bagomba gukora entreprise bikids apana yuko twumva ngo yakoze ngo nari bisanzwe mu buza kugira gutwara inda kuba marié etc turabizi kwa misi wose nitubone yaje gukora interview kwa minusha atavyo tuzi uyasirikiye ngo hehe urumva kuko yategezwe kuba ego no ko ibintu vya public ego ndabibonye ego amafoto atambaye atikwije kakanyakarabwa bunyakaranga kuko niho uri kura representa produit ya banki uri ku mafisha ya banki imbere y'umuryango hama tuje tukubona mwibarabara nibibazo ikintu mbonye ngacha 10% mushatse kuvuga iki gasome hakuri article ya kabiri nyene kuri vya bintu vyanyu donc ntuzeye twavuga yuko umumisi aronka 10% ya donc yico bamuronse tuba turonse ego acaronka ko 10% ego kuko iyo 10% ari gituma ari na meshi cyane henda bikwereke urabona umuntu wakubwiye kumugirira marketing urazi ko amahero tacu yabika ego hari ibintu byinshi yakoresha rero muri marketing urazira zimvye nyamba ari guca ku maradio nyamba ari guca hehe nyamba ari gukora amafishe nyamba ari gukora ibiki bisaba uburyo bwinshi rero twe twavuze tureka tumuhe 10% hama twebwe reste cha twimenya ari deplasa niko tumudeplasa ku mumakia ni twebwe amasaro do kwafira zoja mu ni twebwe ibintu byose ni twebwe tout simplement we gusaraza gusa kicara bakamufotora yo gati twenga bagafotora akaca yitayira mpera kuryama nta kindi kintu carenga c'était ça seulement byari ivyo gusa nta bindi ibi nivyo yanse gusinya ego nta bindi wanashaka iyo contrat twarayicariye ko mu nyuma bo barayidebata ko même on avait même prévu parce que bwa mbere urumva yebe yafaso kuvuga ngo kwigenza ku bantu on avait même prévu uvuga ati ngo refaire le contrat ego bari bavuga ngo 10% oya ngo 10% ngo ni make base yo 10% ni yakoze bari mugani bayanse ntibavuze ngo nimuduhindurire hama dusinye baravuze ngo mugabo vraiment ngo 10% ngo ni make mugabo pana
apana kubihakana oya donc ibintu nk'ivyo mbona umengo yego uratahura yego ntibaratahura wewe nturatahura je sindatahura okay mbona umengo baza dukurikirana kubera ko ntarashikana neza aho nshaka afite ndavyumva ibikorwa mwarabikoze kandi abana twarabamenye kubera mwebwe ico cyose turacakira ibintu byose byarabaye mugabo tuje ahantu nshaka ko dushika no tutarashika ndashaka kumenya eske iriya modoka ko yari hari niho narindi nanje imodoka yari hari irikonye ibintu byose amashugwe aranayicaramwo Chanuvume ngo nanje naba wazi uri mu journalist uri ngaha ari wakwa kubaza ego umengo niko ndavuga hari umuntu akora baza n'ikibazo niko ndiyumviye kuko ushaka kuvuga uti ngo mbega none bon dukeneye tumenye sivyo uyu munsi wavuze ko tuje kuhakonta histoire sivyo umuntu avuga ati none no ego tuhavyumvise ibintu byari twarabibonye sivyo ariko dushaka ijya modoka bije vyagenze gute écoute twebwe twararonse ikiza nyene ikivi bujumburize gitega yarizanywe niki ariko mu bintu byose twe twararonse sponsor zamana ma banki yavuze do sponsor nyene uko abenshi bamuha promoter des sponsors gukorana nabo après l'événement abenshi nizo promesses zari ati mupfa guheza deke mweje cha dusinya na twavuga duti okay d'accord ko was twinige dukora ibintu vyiza tuzobigarura sivyo mu ma sponsor twaremerewe sivyo kuko ndibuka umunsi wa mbere umuntu wa mbere twadodoyeko sivyo n'igikorwa kitaratangura twamaze kurondera amahene wa evenement akatwemerera ntitwari bwaje gusa twari dufise programme yo kujayo tubimubarira okay umuntu wa mbere twadodoyeko kuko nawe nyene arayafi twabona duti dushaka gutanga imodoka tuvuga duti est-ce que ntaka tugiye kumubwira on peut intéresser kugira ngo iyo modoka ayitange hamavyitso ko dutanguye evenement dufise umu partenaire imodoka twashima yuko twotangura ibirori imodoka ihagaze haje Gitega it's donc umva baguma bayihiganira baguma bayibona tijya ukuntu nico twashima kuko nivyo twashaka hama umuntu wa mbere twadodeko turamubwira tugiye gutegura Miss NGOMA kunuku bizobera Gitega ikintu cyambere yatwishuye atubwiye ati ngo nanje giyo projet nari ndayifise nane ukani ngo Miss NGOMA ukonyene none twakwiyumvira bimwe okay swat hama turamubwira ati ngo namubwiye mutego none tutamubwiye mahene tuko turiyumvira gushaka kugira wariwe aratubaza ati Marine mbega ni uyu numunyeni cubahiro wubu canke ex première dame toga wubu ati ariko umuntu abandanya atuminura ati ya majambo nyene y'abajene baza ngaho ati none kwanza mugira mutanga imodoka wo yihe mu minsi w'Igitega sumuntu we afete na Miss Burundi yavuze ngo bimwe vya Miss kwaje guhaye imodoka mu Miss vraiment ngo ya vraiment ngo ni ibintu ngo n'uruhombo ngo bawononye ngo n'uruhombo ngo bike niba na ma event mugira kugira ngo uryohore gusa kandi ngo igihugu kigira ite ya mugabo uwo mugabo ngo nta bintu birimo ngo mbona kwanza deja ko mu minsi w'Igitega ngo muhi imodoka ngo rondera ngo impene ngo rondera ngo ikibanza rondera parcelle mu muhe hari ya nyene arabizi aje kuri ndazi ko akurikirana Magic TV arabizi sivyo uyu munsi twarababaye cyane minusha uri kurabona tuko turavuga ngaha anye après une année ça nous a pris ikintu kinini nya pour digérer kuko hari gihe wibuka des nuits canke de au fait ama joro yirabura niko bavuga uba waragize uvuga ukubita umva hamwe ibaze iminsi ngo migize impacting nuko unye akamikuma kadanje genre igize impact ingana kujya Burundi aba diaspora bakabimenya bisigura ko bari gikorwa kidasanzwe twarashigikiwe abantu bakomakomeye baratwizera urumva baradukuye agashambara wibutse wowe umutima wabikoranye urumva yuko uva wotunwa nje nka numva niko ndavugira ngavya Miss NGOMA mba numva atanakimwe nosigaza inyuma uravyumva uwo muntu natubwira ati uraba mutanga impene urumva twamwizera tugiye guhanuza bagena mutange parcelle ukandi guverinoma niko ndabahimanura ngo ndafasha umwanya ngo mugende mu bitekereze tugende inyuma gatako ganuze navuze nibiki je nabubwiye tushitse mu modoka nti ibintu byose avuze ntagire ikintu kimwe mwumviriye nizatugiye ngo mugiye atamenyera ama evenement cyane niwe muntu wa mbere yafashe ya mbere mu gutangura kugusabota ibikorwa byacu burya rero nariko ndaza ntuze majore nuko havashavura
atanguye kwiyumvira abantu bamwe bamwe urumva urabona yuko bimunaniye kuyifata hari abantu baba hypocrite cyane ngaha muri iki gisagara hari abantu baba hypocrite kuri niveau wowe udashobora gutahura burya twe twaragwanijwe dutangura kugwanywa kuva duhejeje preselection ego kuko rero wa muntu bamaze kubona preselection ibaye bakabona hariho umuntu yatwakiriye ubwo nyene intambara zaciye zitangura mugabo swate ivyo sivyo nshaka kuzamo abantu bava bibaza umuntu ariko abivuga ngo ariko arigovyo reka tuduge dushike kuri ca kibazo wewe wagumye ubaza je nivyo nshaka dukore kugira ngo amahoro aboneke mu mutima wawe ndabona yuko umenga hava bikugora bakunzi wa Magic TV reka tubabwire yuko ikiganiro kigira kibandanije kuri ePublic TV ePublic TV 257 niho kiri donc la suite ikibazo twari dukeneye c'imodoka ePublic TV 257 yes